hamwe twoja kudondagura ingorane turimo, hamwe twovuga umwe wese umubananiye, twosanga tworara hano. Hariho benshi turwaye ku mutima, ndaruhijwe n'urugo ndimo, ndaruhijwe n'abana, ndaruhijwe n'abo dusangiye akazi, ndaruhijwe n'ababanyi, ndaruhijwe n'ibi na biriya, umutima wanje urarushe. Hari abandi bakubwira ati ndarushe, ngwaye indwara zidakira, eka niho bayabikira mugabo vyanse, n'ukuri umubiri wanje unaniwe. Hari n'abandi turi mu bibazo bivanye n'ingorane twagiye twitera twebwe nyene. Kumbure nagiye muri ibi, nagiye kurabuza, njya muri ibi none ivyo nagiyemo bisigaye vyampindutse, biriko birandurumbanya, biriko biradurumbanya umuryango wanje, biriko biradurumbanya umwana wanje, none ndarushe. Hari n'abandi turuhijwe n'ibintu tutwashizemo uruhara na gato. Navuye mu muryango barabuze, nakunze bageze kuja ku bapfumu, nararozwe, natambutse ibitari vyo, eka ugasanga hariho abantu dukeneye kugira mu buryo bwinshi kandi butandukanye. Umwe wese muri twebwe arafise ikimuruhije ku mutima. Ivyo bituruhije nabivuze neza biri ubwoko bubiri. Hari ivyo twisanzemo kuko nyene ataruhara tubishizemo, akarorero ugasanga abagwaye bavuye mu muryango ufise ibibazo bitandukanye baciye muri ibi na biriya, ugaheza ukagira ibikomere ku mutima, hakaba n'ibindi twebwe nyene twirondereye biri ubwoko bubiri. Ariko ivyo byose bavuganye, Yesu arabikiza. Yesu aragira byose bishasha, mu gihe wongose ukaza ukamwegera, ukamwirira, ukamugororera. Tugire Kristo. Nashaka mufatire rero kuri iyi nkuru nziza muhejeje kumva. Iyi nkuru nziza yavuye mu nkuru nziza ya Yesu Kristo, nk'uko yanditse na Luka ikigabane c'umunani, kuva ku karongo ka 40 gushika ku karongo ka 55. Ngo abantu benshi bariko barakurikira Yesu. Abantu benshi bariko barakurikira Yesu. Aha rero abari jewe nanditse inkuru nziza nari kuvuga nti
cyambere ukeneye no munsi tsinda ubwoba. Amen. Uremeye gutsinda ubwoba. Uno munsi hari abantu bari gahuza bakubwira wereka pati yabwiye ko azogera abana bose bafaniwe werekewe narago tsinda ubwoba. Ere kubyararuka Yesu akarongora. Amen. Ndababazwa n'ukuntu aribo badutuma
twoza kumenya gute ko Yesu ari muzima mu kazi? Yesu yogusumbya bambere umukumu, kandi Yesu yamarira yamatubwira ati jyewe wamutake muzima. Yesu yaba yakijije abantu tubiraba, mugabo n'ubu idupfa ubwiza. Amen. Ndabona abantu mwaje mufise ibiheko muje kwa Yesu, kandi ubu bariko baranda. None ko wacuzi kuje ku mwami w'abantu, icyo giheko wamariyeko wakizaniye. Tugerageze wakizaniye uti nakizaniye twatira kituri nivyo je muri no minsi mu bundi bihagaze aha imisekeza yo guhanura abantu ngo duhinduke, abantu bo mu buzima turi Kristo, abantu bo mu ntara turi Kristo. Narakuze aho zoca amasegerera ntibyari bihariko hano mugabo banyarutse leta baranyamubwiye n'ubukene buhari n'inzara ihari ugahita n'ibihumbi ijana byawe ugiye gucisha uburozi. Aho ibyo bihumbi ijana iyo uhita n'ibihumbi 20 ukagura ibikeke ugahitana n'agafu kawe k'imyumbati karyoshye ukacumira abana bakarya bagahaga wayiguhomba. Wabonetse uri ngaha tugire Kristo nahirewe wayiguye. Uno munsi Yesu arashaka kugira iki umukoraho. Uno munsi ubuyobozi wari umazemo iminsi nibwo Yesu ashaka kugukiza. Iyo nzigo wari umaranye iminsi nibyo Yesu ashaka kugukiza. Uwo mutima mubi wari umaranye iminsi niwo Yesu ashaka kugukiza. Iyo ndami niyo Yesu ashaka kugukiza. Wa muntu wari ukozwe n'ubusambanyi uno munsi Yesu atikorako, Yesu arashaka kugukiza. Muntu wari ukozwe n'ubusuma Yesu arashaka kugukiza. Wewe wari ufise ibikomere watewe n'abavyeyi uno munsi Yesu arashaka kugukiza. Wewe urashaka kumara n'umugabo wawe, Yesu arashaka kugukiza urugo rwawe. Wa mugabo wari uruhijwe n'umugore wawe uno munsi Yesu arashaka kumukora. Amen. Ariko bazumenya urwaye. Mbega urwaye iki? Urwaye uboshywe n'ibiki? Sinzi yuko mwebwe mwabashika muri ino minsi mwarashushe cyane. Tubona nk'umuntu wari iminsi ine atiyoga, aturutse mu gitondo akaca atora amavuta akisiga, akagenda aramota. Wewe wabwira yibaza aramota, kandi nyuma y'iminota 10 atatahura kumota. Ni nacyo bituma uno munsi Yesu ashaka ko tuguma dusingirizako, ashaka ko tumugarukeko maze tubone gukira, batumenye ikigwaye. Igihe buri mukenyezi akoze kuri Yesu, Yesu yaciye abaza ngo nindamuzeko hari umusaserodoti baramushimiye nawe mu Ngagara ngo yarafise umwami witwaye batubwira ko yamutegetse yari yagiye kwa muganga yimugenze, bamubwira ko Imana yimugenze ikameze neza. Hanyuma ngo nyamutegetsi akagenda mu isengero wacabwira Yesu ngo Yesu umusaza we bari kandi ngo Yesu urabona ko umusaza yawe ngo aha rero
kwemera biza. Ariko hariho abantu ingorane dufite muri ino minsi, twemera ubushobozi bw'umupfumu gusumbya bwa Yesu. Nemera icy'umuntu aza kugira mu ijoro gusumbya igisabisho mvuze mbere yo kujya kuryama. Ndabeshya rero, dusigaye turirimba Shetani gusumbya uko turirimba izina ry'Imana. Ndabeshya. Ni nacyo gituma rero umaze gukora kuri Yesu, Yesu bavuze muri bavuze wabura aragorora n'indwara ya afisi yagiyo asibuye amarazi y'amashini indwara yo kuva amaraso. None nawe uno munsi urwaye ushaka ko Yesu agukiza. Hariho abantu turwaye inzigo tutaramenya ko turwaye inzigo, bakubwira ngo umwana wa naka azosubira abaregereza wewe aragaragara mwese aba bantu baratende uganiriza. Bakubwira ngo naka yakuzunguka wajyanayo yindi inzigo mubyo Yesu ndarwaye inzigo. Hariho abantu tuguma tubeshyira abantu, hariho abantu tuguma dusanga inzigo z'abandi. Kuri icyo mukundire na gihagarareko ugaburutse iyo ndwara iratera ahandi yateye, aho abana bato bato basigaye basanga inzigo. Ni indwara ikomeye cyane, aho abapapa dukuze dusigaye duhumbana n'abana bangana n'abo twabyara. Ijambo ry'Imana ritubwira ngo umugabo n'umugore bazotandukanywa n'iki? N'urupfu. Aha rero ndabona bwe mu buzima ntibaraza, aha ndabona nk'abantu ko bananiye urupfu, bananeje urupfu, babeatrice urupfu, bakosirata urupfu, babewa urupfu n'abanya bazibera urupfu, kuko muguma muja gusambuza ingo z'abubatsi. Abantu mukundana n'abantu bita abanazishuka tugire Kristo. Icyo mundira barimo abo baje ngo Yesu abakorere. Yesu arashaka umugore ko utahure kurya kugaburira kurya amahera yiwe, ajya amahera yayo kugaburira abana n'umugore wiwe. Wewe wamugurira urupfu. Uno munsi Yesu arashaka gukora ku buyoga bwiwe, ntusubire kurya umuhero upfuye. N'abahungu twafashwe ngo dusigaye dukundana n'abamama bangana n'abamama babo.
wari wewe uno munsi Yesu agira kwereke ko inyuma y'akarabaye akora abantu bari maze akakubwira ngo hawe byuka
Eliza nta na kimwe ngoraho kuko umuntu bw'Imana bitugurisha. Maze na Hamani aragenda yavuze ababaye. Hari umugabo yitwa Gehazi yari umusukumo wa Elize. Arabasinya ibintu byose babisinyana inyuma. Ahekerana Hamani yiyose atamwiruka ati yakamushyakiye mu buryo bw'indari cyane. Ashariruka. Ubundi ashariruka agiye hejuru. Elize akamagara Gehazi uvuye ati ndarira ikintu bamuhagararira na Hamani umutima w'Imana yawe. Ati rero ko wahisemo kubera ishaka ryiwe iryo ari rero yarabaye ni wewe ushima. Ubwo nyine ahejeje kubivuga byakiriye ndabatumiriye iyo nkuru muze kuyisoma igitabo cya kabiri cy'Abami igabane cya 15 kuva ku karongo ka mbere kugeza ku karongo k'icenda. Ikirimo n'iyihe iyo neza aza kumukiza aragusaba agacako. Amen. Yesu yaza kumukiza aragusaba agacako. Ni nacyo gituma aye yaciye kuri ka kana k'Akanyisirayeli ati genda mumubwire iwacu hariho umuntu akiza. Namwebwe Imana irashaka kubacako. Genda musemere. Jewe niteze kwejo abantu nabo baje bakazorora wicara kuko Imana ishaka kubacako. Genda murasemerera ko mu gihugu iwanyu nukarera kuno hariho Yesu akiza. Abarwayi b'ibembe bamwe barwaye indwara zidakira, bamwe bacika umutima, bamwe bababaye, bamwe bihebuye baze. Erega Yesu arakugira akize. Erega ntawe udatuma kandi neze. Genda murasemerera. N'ibiburi ejo umwe azobe yakira abashaka 10 muze kwifotorera kwiza Imana. Ikindi dushaka kwigaho ndatangazwa na Hamani. Reka tore by'abantu iyo mutunze Imana tuca tuyibagira. Ndakunda abatunzi buriya abatunzi buriya tureze ariko umutunzi tukora nagenda babani
Yes,
iyege baza wige aragusaba ikindi kintu kigira kabiri kandi kigongo kwa bose bagushakuje ngo niba ushaka guhereza imbuga yawe siyishikanwa yawe ngaha rero usubize hawe n'abakuriye nta kuvuga hajya ahantu washize bajya abantu kuzova n'abarindiye hajya niho yenda ashaka gushira ikizamini ndagusaba iyo hari ikibazo
bafise inkoni ya musa iriko urukiza abarezi. Iyo nkoni ni ya yindi ushika unyotewe Imana ikakubwira ngo kubita kubikandara maze amazi agaseseka. Nico gisabishishika umutima wawe. Mbega abana babiri, mbega basohoye ubuzima bukava ugatura yako Imana ikakubwira wakijuje ntabwo yakubaha koresha yawe yakubaha cyane.
karero kagatatu handitse ngo naragukunze mwananje urukundo rwawe nico gituma nakugumirije ubu. Naragukunze urukundo rwawe nico gituma nakugumirije ubu. Amen. Kumve kuno munsi usaba Yesu uri ngaho kuko wakunze, kuko wakunzwe. Abantu bakunda kwinshi
kuko akeneye guhera muri izo ngorane urimo kugira ngo